kuva kwigenekerezo rya 2026 kuno kwezi guheze kwa gatanu igipolisi kijejwe amatohoza mu gisagara ca Bujumbura caronse abapfasoni abadamu bashika 4 baza kucitura bavuga yuko basahuwe bagasahurwa n'abantu batazi mugabo barabashoboye kumenya imodokari abo bantu baba barimwo bagiye basahura abo badamu ni imodoka bakoresha imodoka yo mu bwoko bwa Toyota bita TI impati yayo ni C 5690A rero abo bantu ingene biba iyo modokari yakora nkazije zisanzwe c'amafaranga taxi ikaba irimwo abantu bashika batatu baca bagenda bakaraba umudamu bakamubwibaza iyaja kumubwira ko bamutwara ko bafatanyije urugendo bashitse mu nzira umushoferi acabwira abo bantu bari mu modokari yuko imbere yaho bariko baja hari igikorwa kiri gukangurwa n'igipolisi umwe bitwita isakwa suzuma aho yababwira ko bariko basaka ibintu vy'amafaranga y'amagendo inzahabu amatelefone yibwe n'ibindi bidandazwa byo mu kinywabi yaca bahanura yuko afite udusakoshi tw'impapuro no twita envelope rero yobaha bagashiramo ivyo bintu byose bafise mwese mu gasakoshi kiwe kugira ngo abibabikire akavuga yuko abo bapolisi bafise icuma kimenye ivyo bintu aho bire yavuga ko aca bibanyegereza kubera bamwe batatu babiri basanzwe bakorana ngo baca ibandi no kubaza baca bakira twa dusakoshi bagashiramo bya bintu byabo amahera amatelefone impeta amashenete bagashobereza umushoferi akabibika bashitse imbere wa mudamu ageze kuva mu modokari baca bamuhereza agasakoshi gasa nakamwe yashiramo bya bintu vyiwe bakamuha uko yurutse modokari mugabo agiye kuraba yasanga harimo amasabuni canke ibindi bipapuro iyo modoka naho yaba yavumbutse yirutse yagiye ubamenyesha rero yuko abo badamu 4 bamaze kumenyesha imparati yo modokari igipolisi caciye kigira amatohoza gushikaho imodokari ifatwa eka mbere n'umudereva arafatwa yitwa Ndayisaba Emmanuel uko bose baravuga bati yari uyo nyene hasigaye yuko tubona abo bandi batatu bari kumwe twamenyesha kandi rero yuko ubusuma nk'ubwo butasiba gushyikirizwa mu gipolisi aho gusa byanagorana kuko rimwe rimwe baza batazi imparati z'imodokari yashoboye kugira bakoresheje muri ubwo busuma twamenyesha kandi ko uno munsi rero igipolisi kijeje amatohoza caruse kandi umudamu agira 5 avuga ko yibwe muri ubwo buryo nabo nyene niyo modoka nyene byumvikana rero yuko uyo musuma hamwe nabo tutarashobora gufata ko basahuye abantu benshi aha rero twagomba cyane gutera kamo abantu bose bariko baratwumviriza ko bogaba kuri ubwo busuma kuko ari bushasha tunabahanura cyane nuko turavye ivyo babwira baja kwibwa nuko babanza gucafuza igipolisi bavuga ko kibatwara kibanyagutwabo ariko twamenyesha yuko igipolisi kihari kuneze ya bose kandi bikorwa kirangura ari bikorwa vyateguwe n'amategeko kandi babirangura neza mumva neza yuko naho babivuga bafite ico bagomba gushikako baba bagomba gusahura abo bantu baba bafise rero akamo twotera abafata izo ngendo abinguruza muri iyo miduga nuko tubahanura yuko imbere yuko umuntu afata itaxi izo modoka zunguruza abantu yobanza akaraba imparati yayo akayinjiramo yabonye imparati kuko iyo hari gize kimushikira biroroha ko imodoka irafatwa bamaze gufata imodokari n'abari muri iyo baraheza bagafatwa abasuma bagaheza gufatwa ikindi twabamenyesha nuko mu gihe bafashe ingendo hakaba abantu muri imodokari batangura kugira intumbero nk'iyo bariko barabahendahenda tubasaba yuko boheza bakamenyesha igipolisi kiri hafi aho baca hose abapolisi arababwira ati muhagarare ndashitse aca abwira abakozi ati aba bantu bagomba kunyiba baheze bafatwe batarakora batarashika kuco bifuza ikindi kandi uko twabwira ko hari abantu buye bihagarika mu nzira bakitwa ko abagira neza
banguruza abantu nabo nyene bimaze gushika ko bavuga ko bigwa muri ubwo buryo basaba yuko bokwiyubara ushaka umwunguruza byoba vyiza ari umwihagarikira inzu mugabo ntubone ko yihagaritse gusimbura mu modokari kuko ntubuzi ico akurondera nivyo abantu biyubare hanyuma baheze barya kare igipolisi hakiri kare maze ututugwi tw'utubande banje ushobora gutuzwa